waraseruka nkakubona kukwigaya kwatametomangira oh mama nkatinya nawe ngo hasi yose nari hehe umbega hajyawa tweperiki kunanje nari ndemvye narakubona mu mubiri juju kamerereza gimilo Dawera bamwita Esther Nish je iyi ni mwibaze ko ari microfise nako namwakirije vraiment bayita Brock ni kinyobwa ciza cyane gishasha kidatera umufuke kidatera hangover kidatera gasibe donc kinyobwa ciza kandi kigugwa mu gihugu cyose ku giciro kimwe sinzi ko Esther Nish arakinyo ariko ntashobora kukinyuka nyene n'umustar kugira unywe kino kinyobwa ifoko abo nyene bakurondera muri Brock baramaze kurondera babwira ahubwo babwire foko ndacuma Brock ifo murondere Bukivleb babahe Esther Nish arashoboye kuba yo bamenyekanishiriza kino kinyobwa kwanza ko gatavo kanjana hahantu mambo ni juru okay ubona ari sawa wogerageza size yangu turagwa ikaze cyane Esther Nish umeze neza merci beaucoup ndashima vraiment umeze neza muri Bukiv en tout cas vraiment ibintu bihagaze bien ego yes Esther Nish twaheruka kumwakira kera cyane ibaze vraiment muri cageza umbamwo cagiye mutegura telenovela tua na Kidumu wari waraduhevye kubera iki Ngashaho ibindi tumatwiruka dusubira tumatwiruka n'ama studio n'ama camera urumva yes mwana yiteganye ne muranyi gucu byumva na yego cyane reka dusabe baturondera karembo kitwa Kamensi canke reka twakira ko nyene ka Sadbi muri kumwe na Sadbi niko karirimbo nibaza ko katanguriye ko kuguruye amasezerano ya cyangwa gukorana kwanyu na Bukivleb sivyo ego niho twari tugarutse gushaje amasezerano yuguruye na bitumingi turakora za cirore mugaba kaniko kari kaje ya twagiye rero na karirimbo ka Esther Nish ari kumwe na Sadbi Africa bisigura iki ku murundi ariko aradukwirikirana muri uno mwanya tazi ico kintu hejeje kuvuga Kamensi ni muze murabe Africa ubwiza bwa Africa ndashaka kuvuga ubwiza bwa Africa wowe rero wararengeye Burundi ubugeze ku rwego rwa Africa no Burundi buri muri Africa niwo mutima wa Africa niwo mutima wa Africa nagomba nukunda za kwishira ico kigali ico kibazo yes ni Esther Nish rero tutari bwashoboye kumwakira inyuma yuko yasohoye tuturimbo twose ariko ubuho uretse kutuzanira Kamensi nayo nyene imaze igihe ariko aje atubwira bishasha kubijanye na Kamensi gira kubwira abakunzi nanzi kugomba je no bivuga sino bivuga neza nka nyene bon tuko turategura icyambere Kamensi tour kuko abantu benshi bariyumvire ko kintagize Kamensi Burundi Burundi turabubayemwo ahubwo reka duhamagara abanyamahanga baze baraba ubwiza dufise mu Burundi kumwe wese niyumva ati Kamensi Africa yiyadapta kumenya uwo mwana avuka no wahe mu Burundi mutima wa Africa so rero tuko turategura tourne turashobora kuzoja mu ntara zine zigize igihugu hama dukora ama concert twerekane mu gihe bizoba byarekuye yuko tuko tubitegura muri vacances ntura doma ko kwezi tuzokorera ko mugabo muri vacances grande vacances so rero hariho Ngozi Gitega Rumonge na Bujumbura abantu bazogenda bimenyeshwa uko bizogenda birakurikirana nijo bintu tuko turategura bya Kamensi okay ariko kandi waheruka kugira conference de presse wogaruka gatoyi byari biki conférence de presse kwari kubwira abantu bya donc iyo projet n'impamvu nanditse iyo ndirimbo ya Kamensi Africa n'igituma nico ni bajije kugira ngo nandike iyo ndirimbo kandi no kumenyesha ku mugaragaro ko abantu bose muri rusangi ko
twamaze gusura mu masezerano na Bukivlab donc ntivyari bwabe officiel ngo tubishire hejuru rero muri conference twe twakoranije urunani bw'aba journaliste kugira ngo tubivugere ricese ko twasubiye gutangura ego cyane ya ni Esther Nish arafise ibintu byinshi ariko hariko kandi na Escal Bantu nitwoyibagira nayo bimeze gute ya Escal Bantu ni le 21 juillet niho umuntu ashobora kuzokora indege yerekeza Kinshasa ni festival ihuza abanyafrika nyene nkuko bisanzwe ubwo rero umuntu azogenda le 21 tumare 3 jours watowe gute mbega uramaze kumenya ko biteguye niba ndi bariko baragufasha muri ivyo bintu byose ya merci kuntu natowe hari umuntu yitwa Shabani wo muri Marahaba tumuramutse Shabani Marahaba ya niwe yashoboye kuvugana na management yanje ya Bukivlab hari ibyo bavuganye Bukivlab tumva umengo bira ni sawa twemeranya kuzokwifatanya nawe kugenda muri iyo Escale Bantu nzobasarukiwe na Bukivlab ni bon muncha makeni Shabani yashoboye guconnecta Bukivlab na Escale Bantu ego cyane tukwifurize amahirwe muri byo byose ugiyemo kandi na cyane wongera donc uduzi darapo ry'igihugu ibendera ry'igihugu ego ariko kumbure n'inyuma yaho ubu twarabonye ni Esther Nish asora indirimbo nyinshi kararyoshe kamensi wakorana na naka nawe ukacasora iwawe hari abantu bigeze kuvuga ati none Esther Nish ko ariko aragaragara mu ndirimbo nyinshi bo ico neza ko ari ni erere niko no yita bivanye n'abantu twagiye turakorana izo collabo kuko nibaza ko ari indirimbo zishika zibiri hari indirimbo wakoranye na Bienfrima ikira n'ivyahuye gose Bienfrima kuko nari namwemereye yuko nibaza ko ari natanga gusohora bwa mbere ciro ndamubwira ati après niyamara gukwiza guhera kuri 30,000 views kuduga uzoca ushira ko nawe muga mu nyuma ndamuhanura ati numvume ngo wari kurindira gatoya nubwo kubera yaranyarutse gushika kwa bavye ndagatero linda habe gasi distance gatoya nyene urabona ibyo umuntu yifite ibishobisho nje gusonda indirimbo yo ngo yango ushaka kurindira ngo nizo misi yose natevye okay ndamureka après wa twakoranye kararyoshe we urumva ntiyashatse no kunyumviriza nyene nibiba biri mu masezerano en fait twari twamaze no kwanonsa turabwira abantu bose ko Kamensi vendredi izoba iri ku rubuga donc ni twari gusubiza inyuma abantu rero icyambabaje nuko nawe yari mu bo twari twamaze kwanonsa yuko Kamensi gira isohoka iryo joro nyene yaciye ashira ko ngo nyene nanje nce ndabibona Kamensi maze amasabiri yamaze kuja zagenze gute hari cyo vyishe yaba kuri wowe canke kuri we bonaza ko hanini go bari ku ruhande rwiwe ice byinshi zina gusi wanje kuko ni jewe bice bigaruka ko nkaho mengo twagiranye bo bivanye n'ibyo bari abwira abantu canke ibintu biriya mugabo hanini niwe yakomeretse kuko nari namuburiye ndamubwira ati bukebuke ego nuko mwavyumvise ko bari ko barabaza Esther Nish kubereka sora indirimbo nyinshi hajya indirimbo wasoranye ibangana na club Kirtirere indanga Burundi hoho nta ndirimbo vyahuye ya byari bimeze neza amasezerano mukuri twagenda gukya okay Esther Nish kumbura umwanya uri kuraturega ariko urashobora uzonagaruka ariko urashobora kufisa ikintu uvuga kidudubiza ku mutima utovanga muri beat ivutavugiyeho birahare byinshi mugani twabiheza cyambere nuko ndiko ndakorana umuvuduko ukomengo Kamensi yagize ikanguro mu Barundi hari abantu bari barabuze amateme y'ama projet cyo byumva ubuziguma ziza nyinshi umubona ngo projet ngo yifatiye kuri Kamensi nyene ngo inyengo bon nkayo biraho umunezero mugabo nibaza yuko nokorana ingufu kugira ngo jewe nshire mu ngiro kwanza ibyo nari nateguye gushira mu ngiro hama nkasaba abantu bashaka gukora nka support ya mushobora kunyandikira kuri email yanje uko umva risikuko cyoroshe tourner igihugu en plus ibyo vya Kinshasa kugenda guserukira igihugu donc mfite akazi kenshi kandi nkeneye support ya so rero ikindi mwakoze kunyakira kuri BTV nari ndakumbuye ndana nakunda abafanzi banje barakumbuye kumbona kuri BTV karibu aha ni muhira uzokwama waje nawo turamukiriza wo mu Bukivlab bose turamukirize kandi
n'umutambukanyi wawe rero mwaheruka kwibaruka Felicitas umwana wawe yitwa ni Karen Tracy listen n'umukobwa yego zomumbikire nzoza kumuko merci beaucoup ariko kandi ufite inkumi nyinshi nawe wundi nyene wa DJNC abakwe sinzo ntanzo bakwita okay murakoze cyane reka mukumuherekeza naka karimbo kaminsi ariko kandi natwe tugire ko tubasezera ahacu tubabwira ati naho ubutaha ikiganiro ya Friday Light Show muhinga bw'ivyuma nari kumwe na Nestor na Himana na Emmanuel yadufashe muhinga bw'amaji umutumire yari Esther Nish wa nyuma ariko twarose n'abandi batumire tumushimira ariko Esther Nish gatoyi akarimbo kariko kose kandi uraziko umbamwe iheruka kukwiza yarakwijije kuva kera 1 million views ego félicitations merci beaucoup ni ndavyiteze kwifuza kuturimba akarimba ka wari kuzana na guitar la fois prochaine uje kuzana meme na band yose nga sibyo nyene we ngirira akarimbo kose ushaka je ndirimbo zawe zose ndazikunda uruma ndahwera izo zose za akwasigira umbamo ntarabibona niyumvira yuko nazokunda yo numva urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga kuko numva bavuga yamuhe sinamenya yuko biryoha ndakubonye byose birahinduka ishusho yawe ikamigaruka muri nishi umutima wawe ugatera unyibutsa izina ryawe kuko niyumvise mwihinduka rikomeye nuko ibintu nazi birashwara ngo bikomeye niwe wumbamwo nkakwiyumvamwo niwe wumbamwo goruju ni gute nikidumu yani 6e voix twagiye niwe wumbamwo nkakwiyumvamwo niwe wumbamwo malaika waranyine nzana mu rukundo niwe wumbamwo yesaye Esther Nish turagushimiye cyane merci namwe ego yes na ubutaha rero mu kiganiro Friday Light Show kino ganiro mugikwirikirana imisi yose ya gatanu kuva isaha 9 gushika 11 kigasubirwamo kuva isaha 4 z'ijoro gushika isaha 6 no ku munsi wa gatandatu kuva isaha 8 gushika isaha 10 mwakoze abafasha kanya kugira mudukwirikirane mutubabarira abo tutashoboye gusoma ubutumwa bwabo bwose nizera ko tuzobikora ubutaha na ubutaha ciao karibu tucheze to